Kazoza FM. Be your own boss. Uyu musi rero tugiye kubandanya ikiganiro twari twagize mu ndwi heze aho twari ko turavugana uburyo abagendana ubumuga nabo bafise uburenganzira bwo gukundwa ndetse no kurushinga nk'abandi. Ni Emeline Shemeza kuri micro muri kumwe na Jean Junior ariwe aza gutuma amajwi aza kudushikira neza. Tukaba turi kumwe n'abatumire Thomas Nzeyimana nkuko twari kumwe mu ndwi heze turi kumwe n'uno musi ndakwakiriye. Koze cyane Emeline. Umeze neza? Ndashima ndaguwe neza. Nibaza yuko wongeye gusangwa ikaze mu kiganiro natwe turashoboye cuno musi. Murakoze cyane. Turi kumwe na Donatien niyo nzima umuhungu agendana ubumuga bwo kutabona. Uyu munsi niwe turi kumwe ngo tubandanirize hamwe ku gice ca kabiri c'ico kiganiro. Donatien ndagoye kaze mu kiganiro natwe turashoboye. Murakoze cyane. Nibaze kumeze neza nawe. Nukuri je vais bien. Okay, kuva neza rero. Yego. Muri studio za Kazoza FM. Mukanya rero tugiye kuza n'abatumire hamwe niyo teme idasanzwe nziza cyane y'urukundo. Ego twababwiye yuko abagendana ubumuga nabo bafise uburenganzira bwo gukundana ndetse no kurushinga. Nkuko mwabyumvise mu ndwi heze twarababwiye uburyo abagendana ubumuga banshi iyo bariko barakundana ugasanga umukobwa ateretswe n'umuhungu atagendana ubumuga. Abantu benshi ngo baragira ibintu byinshi bavuga ugasanga babaye intambamyi mu rukundo rwabo. Toma uravyibuka ko byinshi ari wabitubwiye? Ndavyibuka twari kumwe na Shanido ubushize tuko turavuga ingene nawe nyene igihe yubakanye n'umutware wiwe atagendana ubumuga. Abantu benshi bashatse kuvyivangamwo kugira ngo bagire ico babineguye, ariko barakomeza barabandanya urugo rwabo rwabaye rw'akarorero. Mwarumvise ko twaronse n'uwo mu Kanyosha yabishimye. Ego cyane. Ego uyu munsi naho rero turi kumwe n'umusore agendana ubumuga bwo kutabona. Ndashaka kumubaza ariwe Donatien Shanido yaratubwiye uburyo bamuterese bakanabana bikameze neza n'ibindi byinshi nyene yatubwiye. Nawe turashaka kukubaza mbega Donatien wowe uko ubibona nawe urabona abantu bagendana ubumuga bafise uburenganzira bwo gukundana ndetse no kurushinga? Murakoze cyane kumpa ijambo. Ijambo urukundo mu bisanzwe urukundo novuga nti ntirugira imbibe kandi urukundo ntigwimigwa. Yoba ugendana ubumuga yoba ukomeye urukundo abantu bose rurabaraba. Je nibaza yuko abantu bashimanye hajya mu bisanzwe urukundo ntirubona, ni question yo gushimana gusa. Ego ni question yo gushimana gusa, ibindi byose urumva bica bigenda neza na cyane cyane. Ego mbega Donatien ndakubaze wewe nk'umusore ndabona kubatari ko barakubona baba batagize amahirwe yo kukuraba ukuntu umeze kuri Facebook yacu ya Kazoza FM. Uri umusore ugeze mu rugero rwo gutereta abakobwa na cyane cyane. Mbega wewe nkawe urumva ushobora guprefera gukundana n'umukobwa agendana ubumuga canke wokundana n'umukobwa atabumuga agendana? Jaho runtaye niho no genda. Yego aho rugutaye. Hari umwanditsi umwe yavuze ijambo ridasanzwe yitwa bamwita William Shakespeare. Yanditse ati l'amour ne voit pas à l'œil nu mais par les yeux de l'âme. Byumvikana ngo rero urumva urukundo ntirugaragara ku maso y'umubiri ariko amaso y'umutima. Ego mbega wewe uramutse ukundanye n'umuntu urabona ugendana ubumuga bwo kutabona ugakundana n'umukobwa hanyuma uwo mukobwa adafise ubumuga bagatangura kuvuga amajambo menshi kugira ngo aguhebe, mbega bishitse akaguheba wewe wovyifatamwo gute canke ataguhevye mugakomezanya urukundo ariko ayo majambo ariko aravugwa wewe wovyifatamwo gute nk'umuntu agendana
ubumuga bwo kutabona uri mu rukundo. reka mpere kwishura hamwe tumaze gukundana akampeba novuga ntiyoba yari uwanje hama bishitse tugakomezanya naho twobaho nk'uko abandi nyene babaho yego hari ikintu nkunda kubwira abantu burya nta muntu yubakira uwundi imiryango yacu si twubakira ababyeyi bacu ntibatwubakira inshuti n'abagenzi ntibashobora kubakira umuntu habe namba ahubwo mwebwe nyene nimwe mwigwanako nimwe mumenya ngo nitwabura ico kuyipfuka tuzobumbatirana kugira ngo tumarane imbeho nitwabura ibyo kurya haje ikintu muri byose nkunda kubwira reka nshinge ntaye gatoyi nibyo nabwiye n'umuntu nariko ndarondera naramubwiye ni wewe ntiwumvirize ibyo bakubwira tuzofuma tubura amahera turonka amahoro tamahera aruta amahoro arutwa n'amahoro plito ego urakoze cyane Thomas Nzeyimana turiko turumviriza akaririmbo ka Peace and Love karavango nanje nzogukunda ngo kuko ngo ari wewe ngo nagabiwe na rurema mbega Thomas Nzeyimana nka wewe uri umuvyeyi waratubwiye ko ufise abana kandi nawe waciye mu rukundo mbega nkawe nk'umuvyeyi ufise umwana wawe agiye gutereta kuresha umuntu agendana ubumuga mbega wewe wo vyakira gute ntabwo babera intambamyi canke nawe ukomeza kubabwira ati nimwikundanire guko ni rurema yabikoze yabishatse urakoze cyane reka dusongore yari yabivuze uyu turi kumwe yuko umwanditsi w'umwongereza yitwa Shakespeare yavuze yuko love does not have any limit and love is blind novuga ko amaso akunda atabona neza kandi urukundo burya ntirubona yabivuze jewe rero sinshobora kugusubira inyuma cyane ku ntambwe abandi bagezeko urukundo ntigwimigwa urukundo rugira neza twarabivuze ubutaha kandi n'ubu turabishimangira ko turabigaruka ko urukundo ntigwimigwa ntirugira imbibe ntiruraba ubwoko ntiruraba urukoba ntiruraba ivyo vyose yabivuze ati jewe bampevye nocamenya ko uyo muntu atigeza nkunda umuntu ragukunda ntakuraba kandi natwe abana bacu ntitugira uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwabo ibyo bita la vie privée y'umwana maze gushika mu bigero ntushobora kumwinjiriramo ngo mubwire ngo wewe ngo ujya mukobwa ko kwana kantuza umurongore ngo canke ngo agendana ubumuga canke ngo ujya muhungu wa naka ngo nimuze mukundane ngo agendana ubumuga ivyo je navyo nojamwo kandi n'abandi bavyeyi no bahanura kutazobijamwo kuko iyo ni intambara woba wuguru utazoshobora gutsinda urakoze n'intambara ngo utazoshobora gutsinda guko nkuko mwe tubwiye urukundo nyine nubwo abantu babiri kandi urukundo ntirugira imbibe reka batumire amate mu buhinga bw'ivyuma ariko murashobora kugira ico mutubwira yaba intererano canke mukatwandikira ubutumwa canke mukadutelefona nimero ni zazindi nyene 72 23 23 canke 62 24 Peace and Love ngo nanje nzogukunda ngo ukariwe nagawe na rurema ngo kandi nzokwereka urukundo ruzira ubuhemu ubwo nibwo rukundo nyago rero abantu bakundanye rukwe kubaranga nkuko turiko turabivuga mu kiganiro natwe turashoboye aho turiko turabwira ko abagendana ubumuga nabo bemerewe canke afise uburenganzira bwo gukundwa nuwo bashatse mugakundana hanyuma ukamubwira uti bigenda uko bizogenda kose nzogukunda guko niwe nagawe na rurema twibanire ubuziraherezo niko bavuga Toma yego nuko nyene bavuga yego hanyuma rero jewe hari ibintu byinshi nkunda kubona canke nkunda kumva sinzi ko namwe mu byumva abantu bagenda n'ubumuga bakunda guhura n'imamamyi mu rukundo ariko ndashaka ko mugira ico mubwira abantu bariko urumviza Kazuza FM kugira ngo izo mpambamyi ziveho hari gihe hari
igihe babonye habaye nka mariage umuntu agendana ubumuga swati n'umuhungu yikundiye umukobwa agendana ubumuga canke umukobwa atagendana ubumuga yakunzwe n'umuhungu akomeye. Abantu benshi rero kuri mariage ugasanga baratangaye, haje abantu benshi bakabona n'ibintu bidasanzwe. Nkuko je nabibonye ku muntu araho sinzi ko mwe mu muzi araho yagize mariage sindamuvuga izina wo mu Kibenga, abantu benshi barashwa badutse ngira ngo iyo mariage no mu Burundi nta hamwe batayipubliye. Mwebwe nkamwebwe Thomas turi kumwe na Niyonzima Donatien murabona ibyo bintu koko bikwiye kuba ibintu bidasanzwe abantu bakabishobadukira akabona ko umengo ni ibintu byakataraboneka. Murabona ho kugwiki kugira ngo abantu bumve yuko urukundo rudatoranya kandi abantu babonye bikundaniye nyine bubone yuko ari nk'abandi bakundanye canke barushinze ntibifate nkuko ari ibintu bidasanzwe. Sinzi ko ari je notangura. Murakoze ngireka mvuge mu ncamake mu bisanzwe muri rusangi abantu bose ni bamwe kandi baremwe mu shusho y'Imana, bategerezwa kumenya ko ujya agendana ubumuga na jewe ntagendana ubumuga, twese turi biremwa kandi tugomba kugira uburenganzira bumwe. Haba mu ishure abagendana ubumuga baramenya gusumba abakomeye batagendana ubumuga, gutyo hari igihe bimugora bivana n'ingene umuntu yaronse ingabire ziwe. Rero abantu ntibareke kuza bararaba ibinabiriya, bamenye ko ugendana ubumuga utagendana ubumuga twese duhamagarirwa kubahana gukundana kuko dufite uburenganzira bumwe. Nico gituma rero abantu badakwiye gushwa baduka. Yego habaye urubanza abantu boza ari benshi ariko batazanwe no kuraba ngo ujya ariko aragendana ubumuga ngo undi ntabwo agira ivyo nivyo batwara umwanya. Nibamenye yuko abantu ari bamwe, mu Congereza bavuga ngo people are just people. Abantu bose ni bamwe. Ubumuga kugendana ubumuga si kintu cotuma uba igitangaza gose ngo abantu bashwa baduke oya, canke kutagendana ubumuga ni namahigwe, canke kugendana ubumuga namahigwe nyene uba waragiriwe n'ubundi namahigwe niko no bivuga mu ruhande rwiwe. Nico gituma rero twese duhamagariwe kubana no gukundana hama tukubahana, bibaye ngombwa tukarushingana tukabana atawanja wangura atakurobanura mugabo amaso y'umutima akaba ariyo yonyene avugana. Urakoze cyane. Hari ikindi kibazo nshaka kukubaza canke Donatien akakunganira. Jewe hari ibintu bimbabaza cyane ugasanga umuntu agendana ubumuga yakundanye nyine nkuko tuguriko turayivuga yakundanye n'utagendana n'ubumuga, noneho ugasanga abantu imiryango iramuvumye iramuciye, abagenzi baramuciye, asigaye ari gati kawaga niko bavuga kumaka kisenya. Ego ivyo bintu birababaza cyane, birababaza. Jewe ndashaka kugira ico mubwira abantu nk'abo bafise imico nk'iyo, kuvuma umuntu sinzi ikintu cy'umuvumo nasanze ari ikintu kitari ciza cyane, ariko ngo iyo utakoze ngo ikosa ngo ntibigukora ntibikujako. Rero ivyo bintu iyo bakuvumye hari igihe murabizi urukundo sinzi ibintu by'urukundo ukuntu bimeze. Abantu benshi bamaze kubana mu rugo baranamuvumye, imiryango yaramuciye, abagenzi baramushizeko, hari igihe umusore canke umukobwa akarogreta habaye nk'akantu kaza nyine kaza kugabanya urwo rukundo. Murabizi mu rugo ntabura ibibazo, ugasanga nyamuhungu nimba umuhungu atagendana ubumuga ararogresetse nk'ubu iyo mba ntarongoye umuntu agendana ubumuga vyari kumera uko ntiba baranciye akarogreta. Niki mwobwira abantu baba bavumye abo bantu canke bene abo bantu bashika mu rugo bagasubira kurogreta? Murakoze. Reka je ntangure ndakivugiye ko iki kibazo mukimbajije hageze ukizanye hageze ahubwo namba wagishuriwe kuko ndumva mfise byinshi ndakivuga ko yamana reka mvuge bike muri ivyo.
abantu bakwiye gutahura neza erega uwo muvumo ushobora kugufata mu gihe wewe uri mu ikosa mu bintu by'urukundo nta santima z'abandi bantu oya nimwe mwigwanako kubera mumaze gushika mu rugo umuntu umwe muri bo bubakanye agize ikibazo umuntu wa mbere atangura kumufasha nuwo baba bari kumwe abandi baza kwintervena mu nyuma mugabo uwo mwubakanye ari we yatanguye kugira icakoze rero nico gituma burya akenshi nakunze kugira analize abantu bagira ku myumvire y'abandi bantu burya usanga ingo zabo zitarama rero ndumva abantu izo mentalite zikwiye guhinduka kuko urumva ibyiyumviro nk'ibyo byarataye igihe kandi avec révolution des techniques ubu unye nta muntu akivuga ngo ubumuga bwiwe ni intambamye oya ahubwo mu minsi iri imbere hazogiraho ubumuga butaba intambamye ahubwo buba karite buba karite udigute ndabivuga kuko urabona muri iki gihe cacu avec révolution des techniques ntacu ugenda n'ubumuga bwo kutabona adashobora gukora ni kuvuga ngo ibyo abandi bose bakora nawe arabikora je ndazi karoro k'abantu benshi babeshejeho imiryango kandi bagendana ubumuga ahubwo no kuraba abo bantu bagateranya ntibave basanga bariko baricuza ngo baze gusaba imbabazi kuko twama tubibona henshi aho imiryango abikundaniye bankirijwe kenshi abantu babankirije nibo baza gusaba imbabazi yego hajya urukundo rutsinda byose imana irushigikiye noneho ni naho bo kuvuma ntaco bashobora gushikako ego nagire ndamwunganire yarabivuze na Shanidor gihe yari ngaha avuga yuko benshi bazi yuko umuntu agendana ubumuga adashobora kuvyara umwana akomeye mu miryango bagatangura bakidoga bakagira gute mugabo baza babona aravyaye umwana akomeye kandi wakaranga ruta nabo n'abatagendana ubumuga batovyara bakaca rero baza bagasaba imbabazi nivyo nariko ndunganira ego ariko mu bisanzwe ivyo byose byo kuryagumba no kuvuma canke ukicuza aho hose nta rukundo ruba rurimo oya nta rukundo kuko baranabivuga ko mu mahigwe canke mu magogwa uwo muntu wikundiye muzoguma muri kumwe atakintu na kimwe kizoza kibatosekariza ubwo busabane ubwo rukundo ubwo bucuti bwanyu nico gituma rero kwicuza canke kugira ngo umuntu aje hagati ngo agiye kuvuma abantu ivyo nta numwe abifitiye uburenganzira mbega ndababaze mwebwe muri abasore bamwe n'abapapa iyo konzi ko abantu umuhungu n'umukobwa iyo bari muri fiançailles usanga nyine ikintu bashaka ari uko bazobana hama bakavyara mbega nk'ubu bishitse mu kabana ntimuvyare waranahuye n'ivyo bibazo byose byuko abantu bakugwanya mu rukundo ngo twaye ngo ugendana ngo ubumuga canke ngo ubanye n'ugendana ubumuga noneho ntako vyarira umwana nkuko wavyifuza aho naho murumva byogenda gute nk'abantu byogenda uko ngo bahanura iki murumva bo kwifata gute ego bishitse abubakanye kumbura ivyo bari biteze nk'ikibondo kikibonekana vuba canke kigateba canke mbere bikazoshikana kinaboneke sinibaza kwivya arivyo vyoba intambamyi yo kubatosekariza ubusabane canke urukundo rwabo reka abantu nibareke gufatira ku mazi ku tuntu utunaturiya nibamenye ko urukundo iyo bija hose uko biba byifashe kose urukundo rurihangana rugira neza ntaco na kimwe ufatira kugira ngo hore umuntu kuko nawe si wababitumye kandi mwese mugenda kubakana mutafise abana no kuvuga n'ingabire itabonetse ntaco ego dusanga bariko barasozera mbega ni kimwe hanura abantu bakinisha urukundo swate bakaza gutraga umuntu ataba urukundo bamufiseho ari yandi amaprofi atandukanye canke ari kugira ngo baryamane abo mwo bahanura iki mbega abantu bagendana ubumuga nabo abakobwa abasore ni kimwe bahanura mu bijanye n'urukundo murakoze cyane amajambo makeyi ego cyane ahubwo ikintu ca mbere kibaho
reka mpanure ababigeme bagendana ubumuga ndetse n'abandi muri rusangi burya no kwicunga kuko iyo ibyo bibaye ingaruka mbi zigaruka kuri bo igihambaye no kwicunga hanyuma ababikora nabo bakamenya yuko burya cyo bikibi canke cyo biciza ibyo dukora ngaha anye mu myaka yacu iri imbere canke tutagira kwisi bizotugarukako. Ega hanyuma Toma nawe wobwira iki abantu bakinisha urukundo canke abagwaruka rugendana ubumuga woruhanura iki mu bijanye n'urukundo nk'umupapa nkawe? Urukundo ntigwari rukwiye gukinishwa kuko urumva n'ibintu bituma abantu bazobana ubuzima bwabo bwose. Nico gituma ari ibintu canke bakazosangira bwa buzima bwo kuronderera hamwe ni engagement n'urugendo rurerure rudakwiye gukinishwa na gato. Hanyuma rero abagendana ubumuga cyane cyane benshi bakunda kuvuga ngo naba vulnerable ari abaprofita bakabahenda cyangwa akavuga ngo ntabona akashaka kumukoresha ibindi bintu cyangwa akavuga ngo ndamuprofita ingena ameze abo nabo nibabimenye ni bimwe ahije kuvuga mwene wacu mugenzanje avuze ati impera n'imperuka ivyo urabikora mugabo inkurikizi uzozibona. Abaswahili no bakunda kuvuga ngo mwisho wa ubaya ni fezeha kumaramara warakoze ikibi birangira uri kuramaramara uwo wakoreye ikibi umubona ari hajya ataco wamugize cyo kibi cawe cakugarutse ko wenyine. Ego murakoze cyane rero ndabashimiye kuba mwaje mu kiganiro natwe turashobe cuno munsi. Ndashimiye Toma Nzeyimana na Niyonzima Donatien kuba mwitavye akamo twabateye nizere ko nejo nitubahamagara muzogaruka tuzobitaba. Jewe cyane ego murakoze. Okay njuti bakunzi ba Radio Kaduza FM kiganiro cacu natwe turashobokirangiriye hano turabashimiye ko mwadukurikiranye mukomeze kumviriza 103 n'ibice bitatu yari Emeline Shemeza kuri micro hamwe na Jean Junior niwe yatumye amajwi abashikira. Bye bye. Kaduza FM, be your own boss.